inyangamugayo ibikorwa bya politike tubwiza kubibandanya kuko amategeko arabitwemerera. Turategerezwa kubandanya dukomeza umugambwe, turategerezwa kubandanya twugurura canke twiyubaka mu permanent canke tuyakodesha aho bigakunda ko twiyubakira amatora yo kwitumba. Icyo twavuga muri rusange kuri ayo matora, abarundi bari bayitezemo ibintu byiza byinshi bihinduka ngo kumbure uko abantu babyifuje siko babisanze, ko byaragaragaye yuko mu ndinganizo y'ayo matora hagiyemo ikintu cyo guhengama ku nzego zimwe zimwe zari zifite amabanga zirangurura mu bijanye n'ayo matora. Ivyo rero ubwabo ibishika mu kubaho kw'ibihugu ibyo arivyo byose, abantu bakuramo icigwa bashobora gukosora bakabikosora, ivyo bari byiza navyo bakabibandanya bakabikomeza bakabitsimbataza. Icyo twabonye ni uko n'amatora yagiye bigikinye cyane, nko ku ruhande rwa CNL abantu barafunzwe bakasakisaki, karenganya no kadenderezo kandi Imana ishimwe ko muri bamwe bariko barava muri iyo minyororo. Ariko nanone twavuga tuti ingaruka y'uko kuntu ayo matora yatunganijwe n'ukuntu yagenze, aho haranzwemo n'igikenye, ni uko tubona haciye havamo ikintu gisa n'ikumira rikabije ry'umugambwe CNL. Mu ntwaro nta mugambwe CNL ugaragara, umenga igihugu kigomba kwitirana n'umugambwe CNDD-FDD. Ivyo navyo rero agahaze kanini cyane, ni nacyo gituma mu byo novuga ni mbaye nk'uwifuriza umwaka mushasha wa 2021 abarundi, nubifuriza gukira akarenganyo, nubifuriza gukira ubugunge, kuko ivyo nivyo bizinganitse kino gihugu, kuko Burundi n'ubwo abarundi bose burya yaba urenganya afise ingorane, yaba n'uburenganwa twese dufise ingorane. Icyiza rero nuko twokira akarenganya, umuntu wese agakora ibibereye bitarutaza mugenzi we, agakora yisunga ineza y'igihugu atisunga ineza y'umugambwe cyangwa ikindi kintu icyo cyo cyose. Kuko Burundi si imigambwe, Burundi si intara, Burundi si amoko, Burundi si amadini. Ikindi uvuga ni ukwifuriza abarundi zaba inyangamugayo canke abandi abari bo bose, bivanye n'uko mu Burundi mbona umenga hariho umuco wo gusenga cyane, nuko no kwifuriza abarundi gusenga by'ukuri nk'uko byanditse muri Bibiliya, gusenga mu kuri no muri mutima. Abantu bakareka kugira umugenzo wo gusenga, kuko ugiye gusenga mbwa ukaca kurenganya, ko gusenga kwawe aca ko kabaza nyinshi. Ugiye gusenga wavayo ukaja kugirira nabo wundi, ugusenga kuca ko kabaza nyinshi. Nta wuzi ko tutabaro kwiyerubeka kugira ngo usamaze, kuko tuzi yuko hari abasenga haba urukundo, mugabo urukundo niko rwatitutse, niko dukeneye rero kubagarira abantu, tukarangwa n'urukundo by'ukuri, abantu tukarangwa n'ubumwe by'ukuri, n'ibi bintu biva mu kanwa gusa, ibi bintu tugendera. Itunga ry'igihugu n'iry'abarundi bose, mugabo giye mu gihugu kuna kamwe k'abantu. Iryo tunga ridufasha twese gutera imbere. Atabugunge rero buhari, abantu basenga by'ukuri ibi byose byokosorwa, hanyuma uburundi kumbure ukogorora. Twavuze muti Uburundi bunze kubwa ku rutonde rw'ibihugu byihwezwa mu nama mpuzamakungu ijejwe umutekano. Ku ruhande rumwe twabishima, ariko ubundi naho biradutera amakenga mu gihe
tubona cyane twumva hirya no hino hari abantu bafatwa bidakurikiye bidaciye mu mategeko, kumva ngo ikanaka batoye ibiziga, ikanaka ngo abantu banyurujwe ntibazi irengero, ibyo bintu biradutera amakenga. Novuga rero nikumbure kaba akanya keza ko kwisuzuma, abajejwe intwaro, abajejwe umutekano babikore ku neza ya bose, ntibabikore umenga hari abo binuba, umenga hari abo bafata mu umenga sabarundi nk'abandi. Bikozwe gutyo nizera yuko igihugu cyacu cyoba kigatera imbere, kandi nacyo twifuza yuko ubundi butera imbere, twifuza ko abarundi batera imbere, twifuza yuko abarundi bose babana mu mahoro bakanywana by'ukuri, ntituvuge ibintu ku munwa mugabo mu nyifato no mu ngendo no mu ngiro tumeze ukundi. Nciye make rero navuga ni barundikazi ndabifuriza uburyo kandi mu izina ryanje no mu izina ry'umuganga SNL Zongoye gukira akarenganyo no kugira amahoro arama no kugira urukundo aribyo byoba isoko y'iterambere cy'ukuri ngaho iwacu mu Burundi. Uburundi bwa bose mugabo abarundi bitungana bivanye n'amabanga hamwe n'abandi, hariho uwo bazwi iki n'uwo bazwi ikindi. None nyakubahwa mukuru w'igihugu kwazi ko muri kwa bwa bose, none ko muri leta yashyize mu mukango we gusa, ahandi ntabyo bashobora, nta mabanga bashobora kurangura mu gihugu. Kwazi ko twese turi hamwe byoshoboka mu ntwaro kuva hejuru gushika hasi. Yaranavye asanga nta musenere ushobora kumusitanteri, chef de zone canke ikindi kintu. Urumva hari imvugo hakabaho n'ingiro. Rero nuvuga nti kumbure akarimi gasosa turakamenyereye, mugabo icyo twifuza ni uko mu Burundi tutosasana ko akarimi, ahubwo ibyo tuvuga tubibamwo tukabikora tukabishitsa, niho by'ukuri abantu bose bavuga bati koko twahinduye ingendo, koko twababariye n'ibya kera, ubu dufashe iyindi ngendo shasha, turiko turaje kubaka Burundi twese nk'abarundi atabinuba uyundi. Nuko nobivuga ahasigaye nibaza yuko babinavyibutse, twese turatanga ikori, twese turatanga imbugu mu masoko n'ahandi. Ivyo navyo rero kugira ngo biteze imbere abarundi, none imishahara kwiva muri ivyo kukiyogerwa bamwe abandi bagakumira. Erega ivyo nico navuze, burya twokira akarenganyo ibintu byose byogenda neza, kuko yaba urenganya bafise ingorane, yaba urenganywa dufise ingorane twese. Igikorwa nuko rero tubanza gukira ako karenganyo, hanyuma ibindi byoheza bikaza nk'inyongera. Inyangamugayo zirakumiriwe kuva ku rwego rwo hejuru gushika ku rwego rwo hasi ku mutumba. Ivyo bisa n'intwaro twamye duhangana nazo kuva kera, ubu zama zishingiye ku bugunge n'ikumira, hakaba kurondera kurutisha bamwe ukabarutisha abandi. Ivyo navyo vyagiye bizana ingorane mu gihugu, ntitwifuza yuko bosubira menaho. Naje ituma dusaba yuko ababikora bo kwikibuka bakibuka yuko turi abarundi twese, nayo abakumirwa icyo tubasaba ni kwihangana. Ikigwanisho gikuru cyo kurwanya akarenganyo ni ukwihangana. Ukwihangana mugabo nawe ukagaragaza n'ukwereka ukurenganya yuko umuruta gute, ntumurusha igikene mugabo umurusha ubuntu, murushe umutima w'urukundo, murushe umutima wo kuharira, murushe uwo mutima wo kwihangana. Wenyine nawe azogira igihe kumbura yitora ikosa. Icyo nicyo muhano w'inyangamugayo.
icyo nohanura abadurenganya nabo nobanura kwigira ku biriko birashikira Afurika. Uyu mwaka wa 2020 Afurika ibuza abantu bajegeje ibihugu benshi barenga 10 n'abangahe. Icyo byo twigisha ni iki? Icyo byo twigisha ni uko kugira ubutegetsi cyane ko gushikira byagomba kwigisha abantu guca bugufi gusumba, kuko ntagahoraho mu mwana w'umurundi kandi nta gusiga izina ribi wasiga umugani mwiza. Nta bantu rero bakoreye inabi abanyagihugu uzosanga bavugangwa, iyo bashengeye baca bibagirwa. Mugabo abakoreye neza abanyagihugu, ababeretse urukundo, ababeretse ukubitaho, ukubabara, usanga abo bantu baguma bavugwa ibihe byose. Urero buriho muri Afurika uko bushobora kuba no muri makungu, ariko igikuru ni uko twamenya kwiga guca bugufi, kuko iyi si ngo nisakaye, twese turaca ko tukarengana. Iyo urenganye rero ibisigara inyuma we ntacyo ukimenya muri byo. Mugabo ababonye ibyo wabaye n'ukumbure barakuvuga neza cyane, bakakuvuga nabi. Ibyiza rero nuko wokora kugira ngo uzovugwe neza, ntukore kugira ngo uzovugwe nabi, uzogenda uri rufunga ntacyo bimaze, no gutakaza umwanya no konona umwanya w'abandi gusa. Inyangamugayo ibikorwa bya politike tubwiza kubibandanya kuko amategeko arabitwemerera. Amategeko arabitwemerera, turategerezwa kubandanya dukomeza umugambwe, turategerezwa kubandanya twugurura canke twiyubaka mu permanent canke tuyakodesha aho bidakunda ko twiyubakira. Turategerezwa kubandanya dusigurira abarundi n'abarundikazi intumbero nziza yo guhindura uburyo igihugu gitwarwa canke catwawe kuva citwa yuko cikukiye kugira n'amagingo. Tubwirizwa kubandanya dukora ku buryo ivy'amategeko yemera. Turategerezwa kubandanya dusigurira abarundi n'abarundikazi intumbero nziza yo guhindura uburyo igihugu gitwarwa canke catwawe kuva citwa yuko cikukiye kugira n'amagingo. Tubwirizwa kubandanya dukora ku buryo ivy'amategeko yemera tubijamo kandi tukabikuramo umwimbu ushimishije.